wanaotoka kama wakimu masezerano wako katika yabasheku yabasoka na wale mababu zao bakiri muri karanda wako katika kile kubikurikira wale wafuata yatoka kwa familia yao laana zao uzobakurikira zitawafuata kushika tangu kuungana katika generation kabana bila lakini wana wa Mungu bazokurikirwa kushika kuri generation igihumbi. Umugisha uzokurikira abana bawe kugera ku gihumbi. Umugisha aho naho batera haleluya hapa waweze kuanda kugeza ku gihumbi mpaka generation igihumbi mpaka kizazi cha elfu. umirizi Sikia Yosefu bila matani huyu Yusufu bila matani unja Biblia ule Biblia inasema ivuga yuko inasema igihe Yesu bamubamba yeye wakati msulubisha Yesu bakamumanika niwe wa mbere yagiye bambura Yesu alienda akamtoa Yesu yari mukire alikuwa tajiri uwo mukire wategura imva ye itakanda kaburi arayiringaniza akayitegura ku gihe ninapfa akasema katika mbambe imva yanjye katika kaburi langu maze Yesu amaze gupfa Yesu alipokufa bakamubamba waliposulubishi ngo ntibishoboka akasema Yesu naho nayiringaniza Yesu kaburi sema sinoyijamo umwana w'umuntu ko Yesu yambambiwe ari inshuti yanjye umwana w'Imana ndamuhaye imva yanjye kaburi langu haziko ndani. haleluya Amen. acamuha iryamva Akamupa kaburi iryamva y'abamina asiri y'umwigisha wanafunga Yesu wamira haleluya Amen. haleluya Amen. wanyeretse Etakuwa na uza kumwami Yesu Itakuwa Yesu. umiriza Sikia makuru hapana atonda inasema akahise kuba Yosefu avuga ngo anasema ubakire bose watajiri wote abatunzi bose watajiri bari mu iki gihugu bari ku isi yose bari ku isi yose sambere babaho ugeze n'ibitaro bakomoka mu muryango wa Yosefu haleluya Amen. haleluya Amen. sasa baracyari muri ya generasi gushika ku gihumbi baracyari muri ya generasi gushika ku gihumbi haheze imyaka irenga ibihumbi bibiri baracyari muri ya generasi haleluya uyu munsi turitandukanya n'imigozi umuryango wagusizemo uyu munsi ntarapfa amitanye imyaka ishaka 55 atuye atarongora n'isaha yaragiyaga mubarira ngo ndakuronderera umudamu kukuronderera ibintu byose aravuga ngo umunsi uzomuzana uzosanga nahunze azoba nahunze Mchana alivunja hela mara pili, baca amafaranga pesa bakazana yandi
yaciye akarinda kuyarungika kuri bebe kugira ngo bayamuhindurire abadayimoni gushika bamuboha ntamenya n'ivyo arivyo yaraboshwe umuravye n'ikimuga ikicucu co ngaho ariko abadayimoni nibavyo lakini mapepo ni mabaya. Imani tubohore mw'izina rya Yesu. Imani tubohore mw'izina rya Yesu. Ivyo vyose ni ingaruka y'ivyo babayemo. Uzobona abantu kugira barongore Yesu kubera iki barabatanze nico gituma kera kugira barongore batagira ibibazo basenge bakabatangira ibibazo abandi bakabandwa abandi bakabatangira kugira bavyare usanga basenge bakatangira ibibazo bakaterekera bakatangira ku biheko kugira ngo baronke ibintu uyu munsi rero bavuye kwa Shetani tukaja mu Mana tukagenda mu mpemu gusa tutamenya amabanga y'ibyo basogokuru bacu bavuye barayanye tujana impemu ariko ivy'umubiri bakabisigarana bisane ko uyu munsi tukeneye kujana ivyatsi vyose Abisirayeli abanyarwanda nimugende ariko nimuce kure hano kugira ngo bagende ariko ivyabo nibice kure bakumane n'Imana ariko bagume no kwa Farawo bagume basenga ariko Shetani akumane n'ivyabo Abisirayeli baravuga ngo dutegerezwa kuja kure tugatwara tukaja kure vyetu Farawo aravuga ngo Akasema nimugende ariko ivyanyu vyose nimubijane mugende mwenye hanyuma ivyanyu bigume hano ivyo ng'ibinyerere abantu baraza gusenga ivyabo bigasigara bifashwe n'amasezerano y'ivyabase babanye nico gituma ubona ivyabo bidashoboka uzotangura kudandaza uzotangura akazi uzotangura kugira ubukwe uca utangura kurota soko utangura kurota nyoko wawe utangura kurota umucuti yapfuye wibaza ngo aja gukora iki unafikiria unakuja amasezerano hagati yayo aguma bavuga ati no ntibishoboka twarajya kontra twagiraniye ivyabo vyo yaca bivuze ku bushobozi urakurikirana neza naho amafaranga bizoba bipfuye bizoba bipfuye bizoba bipfuye amafaranga azoba apfuye ibyo batiga bizoba bihindutse kubera iki ya misimu iciye inzira vyivangamo uwagomba kukutanira amahera akagenda iyo mitima ati anasema anabadilika nuyamuhe akahindura akakamva akabivamo utabizi ukaba ufise umufiyansi warafiyashijwe ibintu bigenze neza uriko murategura urubanza ugaca wumva ngo ndaguhera ndabivuyemo niyo amasezerano kubera kera barongogwa batanze ibimazi kubera ata bimazi rero twashoboye gutanga ya mitima ishize umufiyansi yagushimye yagukunze bimeze neza niba waba utayibonye agacaza akamubarira ujya ntumutwara arasambana yarabetse utun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 utu
ikagusiga niyo masezerano ujya ducana muri ayo masezerano tamuzimu kuri wa muda ngo bakora afite muntu utaniki Yeah.
kuzobisha atakuja atakuja hatutakuachia n'abantu b'Imana enyi watu wa Mungu umuntu wese ari hano mchozi papa ugiye kugira